ndugu yangu je nigeze je sinzi sinkunda kwazo umuntu ambwira kwa nkunda Ariko ahubwo umva je nkunda umuntu mbwira je nyene ku gatwe kiwanje ko ndamukunda uno musi ndiko ndabayagurikira ngaha imbere ya televiziyo yanje hiti top tv yarandiri promoter yarandonde yambwira ati ico kibazo prince ya nimba ari prince ya ariko araca uko na prince yaragiye gusaba ikiganiro ahantu mu mateleviziyo atandukanye baramubane bivanye nuko n'ivyumviro bibi reka ndabimanagure ngaha nare ncinda babaye ahubwo reka ninome ariko nyene kuri ico kintu nyene ca Prince ya jewe ngerageje kumuraba cino gerageza kuvuga Prince ya nyimba yaragerageje kuza ku rukundo rw'iwawe Prince ya ntabwo ari umwana mubi ngerageje kubibona Prince ya numuntu yatanze agashimwe kuri inyishu media nubwo yagerageje cenge yatanze uno munsi nico gito hariho kahise kimitakivi na kahise kubu unye bo bishayifana na turi korakoresha yatanze na kahise kindega gihe so yatanze Prince yatanze agashimwe kuri inyishu media Sali bakunzi ba inyishu media bakunzi ba Ntare G bakunzi ba Bahebiyake je nkuko mumbona ngaha anye vraiment sanze Bahebiyake hano yari yicaye bivanye n'ukuntu amerewe je ndabona ndamuravye neza ndabona ntameze neza cyane ariko anywa amafana ngape mbene mbona afise ibidaje bishika kuri bingaye by'amafana ya Coca Bahebiyake umeze neza ariko meze neza kabisa ko ntarinda kumenyereye wewe uza ahantu wenyene wicaye utekereje menyere ndakubona uri kumwe n'abagenzi nk'ahantu nka anye wicaye uri kumwe n'abagenzi ariko gushikiza isanda kubonye uri wenyene nga anye yo baramarame wowe uri kura utegura iki nko mu gihe nari nakubonye mu kiganiro caheze ama stress menshi wari wuzuye ama stress bimeze gute Bahebiyake bimeze neza cyane kabisa ariko gusa service uko no bivuga nakayobora bacu umugana ati amasuze mugaba kamaja mu mbo bivanye n'ibibazo ndimwe genda bifata yuko kuko ari abantu bifata ko ari minenegwe ariko je sikomeze kuko je ndi umuntu yogira ibibazo kuko ni tariki yo kujya gufasha umuntu yitwa Vena kuko twari dufise groupe twariyemeje abantu abarundi bari bafise umutima twiyemeje neza ko tuzogenda nk'itariki 25 canke 30 ko dutevye cyane tuzogenda gufasha umuntu yitwa Vena nawe urabizi ariko no munsi muri tariki ari bigeragezo biriko birancako kandi ivyo bigeragezo biragoye vraiment kwihanganira none uwo muntu yitwa Vena muri ko uravuga je naramubonye mwaragiye yaragiye kumukoresha ikiganiro ndabona umuntu ababaye cyane nkuko inyishu media ari ryo hangiro ryayo gufasha abantu kwitanga guhimiriza abantu gufasha abandi ivyo nivyo byo byaguteye stress gushika naho uza kwicara ngaha anye uri wenyene nta wundi muntu yarahari je nanje navuze ati boss wanje nta kuntu urgenda kwicara mukabare wenyene ata muntu bari kumwe kandi dusanzwe tuzi ko ari umuntu akunda kuba ari kumwe n'abandi bantu nyene bariko baratera inkuru bicaye bayaga ivyoteza imbere ariko nkamubona ni wenyene ubu buri muri stress za Vena cha okay uko nashise kubivuga bivanye n'ama stress mfise nukuvuga rero akabika kikabona kandi bivanye nuko uno munsi mfise stress mbi cyane mu mutima wanje ariko uno munsi umukobwa arigira ko ari mu diaspora uyo mukobwa sinomuvuga mu izina muramuzi urumva agoma nkwegera ibibazo bitandukanye gukunda ikidagukunda zizingo ukuntu no bivuga nko gusesa amazi ku mugongo w'imbata agatibuka hasi nuko nyene ariko rero nka twebwe turi mu gihugu cy'amahoro turi mu gihugu gifite demokrasi kwiye ndashaka gukora icyo nshaka niyo mpamvu mfise ama stress je muri aka kanya na mugore ari en public fise novuga ko atamugore je mu majambo novuga ko atamugore mfise ariko je mfise umugore mfise umusheri ari hanze nibikore ko mvugira ngaha nawe nyene kubera iki naraja ku marezo sose avuga ati je ndamukunda Bahebiyake nawe nico gituma utohitamo kumuvugira ngaha anye kuri rezo sosio abakunzi ngo bamumenye kuko nawe nyene ntarigera amuvu you know ico racyumva nikuvuga rero
ntiyage gusa genda umu acteur umu artiste kuvuga artiste ni umuntu adafite ivyiyumviro kuko ninashira ama stress yanje gushika nano ngaho wagize nabi kunsanga nsanzwe meze nabi urumva nukuvuga kandi abisesagure uno munsi kuvuga rero umuntu nka jewe kuba ndiko ndabishira ku mugaragaro kuri televiziyo nyinshi media a case done harafise mu ruhara no muri nivyo wanje uyo mukobwa n'abayiva n'abandi basatubi n'abandi barafise mu ruhara nihaga gusa sinyene yuko tuzohura na satubi tuzohura na case done bigifizo sono muvuga urumva mugabo umuntu yitwa uyo mukobwa ni imba ariwe Prince ndiko nabivuga abakobwa nk'abameze nka Prince akeneye akazi mugabo akaca bicisha mu rukundo sisi kurukora bibona je niko ndabikurikira neza ujya mukobwa nimba yaje avuga ati ngo nkeneye ndamukunda Bahebiyake nibindi je fisa akagongo gato umugongo wanje nukomeye no akambwira ati ngo nkeneye yuko amvyaza aba na indwi n'umunani akenewe ndiravye ndugango je nigize je sinzi sinkunda kwazo umuntu ambwira kwa nkunda ahubwo ndumva je nkunda umuntu ngira je nyene ku gatwe kiwanje ko ndamukunda uno musi niko ndabayagurikira ngaha imbere ya televiziyo yanje hiti top tv yarandiri promoter yera ndonde yambwira ati ico kibazo Prince ya nimba ari Prince ariko araca uko na Prince yaragiye gusaba ikiganiro hano mu televiziyo tandukanye baramubane bivanye nuko n'ivyumviro bibi reka ndabimanagure ngaha nare Chinda babaye ahubwo reka nino ariko nyene kuri ico kintu nyene ca Prince jewe ngerageje kumuraba cino gerageza kuvuga Prince nyimba yaragerageje kuza ku rukundo rw'iwawe Prince ntabwo ari umwana mubi ngerageje kubibona Prince n'umuntu yatanze agashimwe kuri INYISHU media nubwo yagerageje cenge yatanze uno munsi nico gito hariho kahise kimitakivi na kahise kubu unye bishayifana na turi korakoresha yatanze na kahise kindega gihe so yatanze Prince yatanze agashimwe kuri INYISHU media atanga ama microphone sasa ona kandi amaze umunagwa n'umwansi wawe bavuze ati rero kanaka turagashimwe kameze ukunuko turi muri Somali na Burundi kaza afise ya mico yo muri Somali abarundi kaza n'abarundi kazi abarundi n'abazara abarundi wowe gusura araba neza ico kintu niba kijanye na career urimo iyo abayamaye par exemple isuka no chambepe ifya neza bati Jesu ndo murimi none yamaye agashimwe kisuka gute je ndarimo je ndumuntu wari n'umuntu wa re ufise televiziyo kugwa microphone ama microphone niba aza kundongera kundogwe ikiruri kirangora murababa kukurogerako okay reka twifatire uko nyene bazi ariko wewe nubwo twobifata uko nyene ko bokurogerako so wawe bandarasi tusanzwe tumuzi aswanza ari umuganda ndakwereke ko jewe urukundo rwa Prince ariko aravuga naragerageje kwigira nk'ikijuju cyangwa umugamba umwanya munini ariko ubu none nk'ikosa Prince yawo mwagiriza yo bafise nirihe Prince formation kupatia lakini bikere kumbaza na je kibazo jene bakunzi ba INYISHU media ibi bintu biri serie Prince yarakunze akunda Bahebiyake kandi nibivuze ngo umuhungu nyumviriza boss wanje usanzwe uri boss wiwanje ariko tugomba tuganire ku kintu cirekeranye urukundo Prince yaragukunze kandi nibivuze ngo umukobwa nibibi kuresha umuhungu kandi nibivuze ati umuhungu nibibi kuresha umukobwa ico kintu tugitahure Prince yaragukunze arabikubwiza ukuri cinda gukunda ntiyataye ibanga ntiyashize isoni yarakwegereye arakubariya Bahebiyake miye nagupenda namuntu agukunda kubera ko utomukunda gukunda utagukunda nico kimwe n'igiti c'umwembe gifise imyembe par exemple nkakijya gifise imyembe itotaye nyene imeze neza nukuvuga rero igiti c'umwembe narukundo kiba gifise igiti c'umwembe baragikunda 100% mugabo baragikora kwiki ya myembe ihiye nukuvuga Prince ameze nka je meze nk'igiti c'umwembe aha gitotahaye kimeze neza jambo no script ya filme nduri muri filme no byo kwiyumvira mugabo n'amajambo aza urumva abashinwa cincanwa cyanya urumva ivyo byose no bintu by'urukundo kwerekana ko nka Bahebiyake nka jewe ari abandi bantu bafise televiziyo waka light
bagira n'abantu bafise urukundo rwabo bwa vrai barabakurikirana abanyarwanda abarundi bari hanze abari mu mahanga baradukurikirana bikwerekana ko nka jewe ndicamamare sikwishira hejuru ariko Bahebiyake turafise ikintu na kimwe je nagomba ndakubarire urasiguriye ibintu vyinshi nguri igiti cy'umwembe gitotahaye abafaransa baravuze ati baca umugani mu gifaransa bavuga ati arbre feuillé ne donne pas un fruit savouré. Igiti gitotahaye nikigera gitanga ivyamwa bitotahaye nkuko nyene babivuga bari imigani so rero ico giti gitotahaye nkuko ariko rabivuga we kuri giti cy'umwembe ntabwo vyo babimeze uko Bahebiyake nituri muri kahise ka kera bivuga ati umukobwa ngo ntiyoresha umuhungu nyimba Prince yaragukunze aramaze no kubigaragaza Prince ya urukundo rwiwiwe yaratuzaniye microphone nare nagomba ndugikira umuntu message mbobandanya nibindi ariko Jeffs umubabaro umwe ukomeye cyane ndi umugabo none usaba ubufasha bamwe nibogira iki boca bifata ko mengo sundi umugabo w'ukuri swate boca bafata ko je ndi umupede swate boca bavuga ati ngo none wa profita muri vide ariko icyo no usaba gusa hageze yuko rero bivanye n'ibigeragezo kandi ibi byose ufise ibiha uruhara ni papa wanje ariko rero nk'ubufasha ngo masabe ariko nyene uvuze ku kintu cerekeranye na papa wiwawe ni mumwe mu bantu byagaragaye kari karakubuza amahoro aragenda aramuzana Prince amuzana mu biro ndetse wararavye n'ikiganiro twakoranye na papa wiwawe aratora ikaramu aramwandikira nagomba ngire rero akandi kabazo ndakubaza gute umuvyeyi wiwawe aza mu ruganda rwa INYISHU Media Company agatora ikaramu akandika umukozi ataruhusha afise ndetse akavuga ati ivyo nkoze umuhungu wanje ntashobora gusinyura ivyo nkoze none dushaka kumenya nk'abantu ba INYISHU Media n'abakunzi ba INYISHU Media Prince gushikiza isaha uramwemereye kaza gukora muri INYISHU Media nimba yazoza gukora muri INYISHU Media nakaye kantu wo mwongererako gukora Jesse no vyanga 100% ariko abafise numero kanaka cyane kwiteza imbere ku gatwe kiwe ariko jewe ubu na ubasha mfise bwo kuvuga ati ngo Prince ndamwangire neza kugira iki gukora muri INYISHU Media ariko vraiment bakunze ba INYISHU Media kandi ndabasaba ikigongo mubabarire mumfashe ngabana bafise urukundo uno munsi Prince ni umwana w'umukobwa kandi yarize numvise nato yiwe ngo yarigeze guca ku mashuri mugasi nizere neza ko ibarakiye muri Belgique bari muri Allemagne ego ariko namanda basabe Bahebiyake savye ubufasha bivuye ku mutima atakanenge kandi ndizeye neza abarundi bafise umutima lo femme d'abord niyo mpamvu ndabatanguza cyane ariko nashaka mumfashe mu mizira canke mufashe fisa amahera makeya cyane mvinga mu gihugu cyacu cy'u Burundi nje muri Azi canke nje muri Amerika kurondera ubuzima ama company yanyu ya INYISHU Media mangaha nivyo aho nyene no narifise rero akantu kakabazo kubera iki Bahebiyake ushaka kuva mu gihugu cyacu cy'u Burundi ego kuvayo mu gihugu cyacu cy'u Burundi si bibi gute ushobora kuva mu gihugu cyacu cy'u Burundi ego ugiye hanze kugirane noneho nyimbuzo buvuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni giki basi uzokora kugira basi tuzogume tukwibuka basi mu kino gihugu cyacu cy'u Burundi ndazi ni benshi bakunda INYISHU Media kandi ndazi ni benshi bavuga ati jewe kuva mu gihugu cy'u Burundi ego irevre hari ibintu tutishoboje mu gihugu cyacu cy'u Burundi dushobora kwituma hanze tukaja kurondera uburyo muga tukaza tugateza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi kuko niho twavukiye je ndibaza vision yanje niyo nyene kandi je sino mu gihugu canje n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyakubahwa papa wanje ndamwubaha cyane nawe nyene avuga ati kutoka ni lazima kuja kurondera iki ubumenyi rero nituri loko cyane ntwabe twishira abaloko cyane nuko gusa igihugu cyacu naje noraba igihugu nyene gishigikira u Burundi sinoja mu gihugu giponda igihugu cyacu Burundi je ndiko ndavuga rero mu bantu
bazi neza bari mu bindi bihugu nko muri Amerika muri Canada hehe muri sinzi ibindi bihugu nyene gusa biri sans visa no mu Burundi washaka kuvuga ati rero Bahebiyake visa ahantu nawo je nawo noshika ahantu gusa nikingire imikoshi niko novuga imikoshi ya papa wanje sizove nitira imikoshi ya papa wanje kuko hari igihe bizoshika nyene bivaye n'ubuzima ndimwe muri aka kanya n'ama stress ngaca ndamubwira nabi je fise umuntu nkunda ari hanze y'igihugu ndamuvuga cyane ndamukunda cyane ndamwubaha cyane ndamurota apana sinovuga byinshi rero nk'akajambo basi kanyuma wakalight jeje kumbwira message ngo turaje kugigisha ikiganiro bivanye nuko uyo prince ya inyishu medige guhomba kubera imbwa y'umuko mudani same ndatusuma umwana w'umukobwa ariko ama stress gusa muriko murabibona vraiment namwe so Bahebiyake mbere yuko twokugara ikiganiro wo tubarira nk'akajambo kanyuma kugira twugare nyimba atakufise mbarire nugare kuko twayaze byinshi cyane akajambo kanyuma nuko novuga yuko umuntu afise urukundo ashaka guteza imbere Uburundi n'ugwaruka uri mu Burundi je ndi wa mbere ndiko ndisabira iki ubufasha mvenga mu gihugu cyacu cy'u Burundi nje mu mahanga kurondera ubuzima kandi bitanguye cyane amahera ndayafise makeya no kwiteye sinovuga ati ngo byose cyanda bigira iki nabitegemea wanani mugabo je inzira narayibuze ubu yawe narawusinzira nari kubwira ati nare sura mu kibanza ibikurikira imane zo biraba amahera yo guhemba ni kujya nyene sizo bihindura ariko 20 millions yo kujya kuko ari umuntu yigeze kumbwira ejo naramutelefone kandi abimena ibanga ngo ushaka uja hanze ushaka kuja avuga ati je mu bihugu byo muri Amerika muri Azi sawa ngo ari umuntu muri Canada ngo muri Canada asabwa he amahera angana $17,000 ça fait combien marundi man $7,000 $100 c'est 300 idolari reruka kumanuka mu Burundi ça fait muri 3200 muri 3100 urumva sasa mparuye $17,000 namahera angana gute benshi cyane ma 35 millions 40 millions basi makeya amanuse naho nyene sasa mvuga ati jeno yakura he kuko muri aka kanya je fise plus de 4 millions ana nyene nayashize hehe hafi ari ibintu nagurishije kandi ari ikintu muko marabura ha muri inyishu media kiya narakigurishije kubikama mahera avuga ati nkene yuko ari umuntu yoza ubunyene afise iki inguvu avuga ati afise urukundo afise umutima w'urukundo wo gufasha nkagenda kandi je ndagushimire cyane Bahebiyake ndagushimire cyane bakunzi banyishu media nkuko mubibona muri ko murumva CEO wacu ari mu magogo atandukanye kandi akeneye ubufasha nkuko muvyumvise ngashaka kuva mu gihugu cacu c'u Burundi ariko nagomba ndababarira ati safari na muzigo cameraman